Kamusore nuraza kubona kuri modoka. Boss nindira iminota indwi gusa. Iminota indwi. Hey! Ibintu mvambwege. Iminota indwi. 7 minutes. Iminota indwi. Na Salocom TV1. Mwiriwe mwaramutse bivanye naho umuntu wese ari ndazi mutubonye mucamubona yuko ari ya minota indwi vraiment. No musi turi kumwe na Clovis menga numu directeur. Okay, turabaramukije bakunzi ba Salocom TV1. Mbere ko ngira icyo mvutse. Manzi ugire subscribe. Yes. To double subscribe aho munsi sabone narabigishije ubushize. Yeah. Ndababwira aho mufyonda. Ufyonde ko no kuri tut. Uzoba umuntu mwiza cyane. Wacu kabisa. Mu minota indwi. Okay, tubashimire. Musi rero tubwira ibiki. Uno musi ngomba nkoresha umwanya muto. Ariko nje kubabwira ikintu kijanye n'ama infection urinaire. Mes amis, infection. ndiko ndavugana abagabo bashaka kuba batavyumva abagabo mu mujyame mureke canka abasore ariko abakobwa baradusho niko ndavuga ntibivuze ngo abagabo n'abagore barayigwara mugabo nikaze cyane ariko ngoma mvuge cyane kuba sexe féminin vraiment vyarenze muti we navyo uri kurumva none wowe wabimenye gute mzee manzi umbwire navyo uri kurumva mu bantu ko vyasaze cyane navyo bakubwira navyo bavuga je no bimenye gute infection urinaire yasatse kandi azi naho herereye urashobora kuba uriko uzi umuntu yamya nabikubwira ko vyamubangamiye nivyo nje tuganireho gato ndababwira ibintu bibite nukuntu mwoyirinda nukuntu yotumikire uriko murambona Fred yes mu minota indwi okay iminota indwi tubivuganye nk'iminota indwi yego ntuza kuvuga ngo urumva ngo ntiwabivuze nk'umuganga umviriza umuganga aba yambaye itaburi je nambaye cache poussière okay dufate yuko ari cache poussière ufata ivyo muga ivyo ngoma mvuge ndabivuga nk'iminota indwi ko si ikiganiro murabizi ni iminota indwi utavyemeye biverifie ubiverifie yego okay nje kuvuga rero ikintu kijana n'ama infection urabizi ko ama infection ateye ubwo yego vyakomeye ubushaka kuba uri kumwe n'umuntu muri bisi ukumva nyene kabisa ukumva yuko n'impumuro atari nziza cyane icyo bita odeur imeze nabi kabisa ukumva rakarabangamira abandi nawe yene ukabona ko afite ama complex cyangwa sanga nta n'ivyatsi ariko nje kubabwira les infections urinaires chez les femmes et les filles des problématiques même aussi chez les hommes okay abagabo tubihoze ko ntibikaze cyane okay ikintu kiriko kirabitera rero ndababwira gikomeye cyambere kiriko kiza ku mpemu ya mbere kiriko kiza ku nguvu nyinshi bakunzi ba Salocom TV1 iyi video mwishikiriza abantu bose ibintu by'ubusambanyi byabaye ndasi ubusambanyi futa kurenga ibigo reka yakomeye abagabo baragenda hariya kanoba we kubera watari fragile cyane aba bafise na immunity bashaka kuresista imbere ya infection ikaguma hejuru kuri akaca yizana ku wundi wewe don akaguha wowe unabagura mu minota indwi ukabura yifasha attention tate ikaba yagufasha mu minota indwi gusa infection ikabirati ubundi buryo suvuga abantu bose ngo muyifise ngo ndabagirije ngo murarenga ibigo oya ariko ubundi buryo hariho uburyo uzavamo nyishabasha oya mumbabare ndiko mvuga ukuri ariko ikindi kintu rero kibituma imyenda yo munsi ibintu vy'ibanga ibintu vy'isuku ndiko ndababwira gukora ku gisuku sous-vêtement tubivuge mu kujya babivuga encadre oya abiretse abarundi ni minota indwi ni mwambaro wo munsi kujya kuntu usanga impuzu ikanye canke ugasanga urumva wagize ama sport nk'abantu bakunda gukora ama sport ugasanga sport urayigize byatose kubera yashu nibindi iyo myenda ukaciyigumana umwanya munini izo mpuzu zikagumako umwanya munini zishobora gutera infection urinaire mu buryo utazi wewe niko ndavuga ku kintu cy'isuku ushobora kwikorera wewe nyene cyangwa akorera n'ibintu we wambara uburyo woga hari abantu bagufata ibidimu bagashiramo ngo barumvise ngo birakinga ngo ama infection wowe warumvise ubundi muntu naka biramufashije wibaza ngo vyaramufashije kumbura afise resistance immunité yiwe irakomeye cyane gusumba iwawe nawe kazuza ibidimu gakanyiramo ibidimu hewe infection murashaka kureha uri kuri iyo nona wewe nyene igihe wabonye ko wanduye infection genda kwa muganga baguha imiti ukurikiza ivyo bakubwiye uyifate neza byanse usubireyo bakubwire kandi ukuntu bashaka guhindurira umuti ikindi kintu gishaka kubituma navuze imyenda yo munsi abantu bakora ama sport akayitebamo yavuye muri sport vayo cyangwa uvuye muri swimming pool mu ma piscine ukiyeza vayo genda woge neza nkuko usanzwe woga mugabo wirinde no gukubita amasabuni kifuwa nguo omo ugasanga problem oya murabizi uje bahoza singomba kubitebamo genda ukore isuku neza ukoreje amazi meza bien de préférence yakazu yati
it's good. Byoba vyiza. Ego. Ariko kandi hakukubita nk'amasabuni. Ibintu ng'amadima ama citro. Ivyo bintu garugirizaho. Ngo nakago warumvise ngo vyaramufashije. Ujya afise iminite vyarashoboye kuresist. Nawe ukacuza ku mubiri wawe ukagira. Wewe. Bibiri ivuga abantu banje barahonye kubera kutamenya. Mu minota indwi rero tugomba mumenye ibi bintu mubimenye. Kandi naho mutubabareye kubera ko tubivuga nk'iminota indwi. Turabivuga. Ariko mu vyumva. Akandi kantu. Rezima n'iminota indwi. Okay, akandi kantu ushaka kuvuga. Cyane tuzimye kamera twige. Oh yareka ntuzimye. Akandi kantu gashaka kubituma. Imyenda yo munsi y'abantu bashobora kugira nyamba zishaje wanafu umutimbo bindi abantu bagiye mu nzu uyisore kuzuba. Cyangwa insufetima zawe zishaje. Yego. Mugabo timba uhengere bindi uzishisha kuzuba pana kuzanikira musigitanda. Funga bazanikira musigitanda. Hari ubuntu bw'ubu poussière umuntu ushaka gutera iyo infection ushaka kuzigenderamo ama bacteria wewe uciufata uciukubita munsi gitanda ngo ntiboneke abantu bama interna muratinyegeza interna ufate ngo zirachafu ngo zirashaje nta kundi shaje yigira isuku abantu twavuye muri interna narakoze hamuyambare washije kuzuba kwizuba rishobora kwica ubwo bwe izo bacteria zigasohoka gacishe kuzuba bibaye ngo murose gapasi kubitako unyarutse ni gatoya yemwe nakazoba gashaje ntazoyibo bajya ngo service yakura okay icyo ni ngo ngo service yakura koresha za pasi z'amakara wanyumvise okay akandi kantu nohereza ko ni kuyivuza neza igihije kandi no bamenyesha ko hari abantu hari exception canke novuga ni entry sinzi ko no bivuga abantu usanga bibungenze barashaka kubikurikiza ivyo bintu vyose ariko infection ikagumiza atakuvuga ngo ntasuku bagira cyangwa ngo bararenga ibigo oya mugabo rero kandi dagarutse aha mwibuke ko dukorera Imana amen yabandi ibintu by'ubusambanyi ubireke aba bagabo urumva wowe ubonye afise nk'umugore ukabona kujeko niwibaze ngo mumusange n'umugore wewe gusa ababigirana n'abandi akagendana no bagura hirya waje gutera infection kandi iyo infection ni chargeur ya passport ni allonge chargeur ya passport ni allonge wewe rero ukurikiza ibyo bintu tukubwiye niwabona umuntu afise umugore araza ukacabaza ngo ni wewe gusa wibuke si wewe gusa wo deje yamaze kurenga wewe rero uvuze abadafise abagore bobo ntangora oya ivyo bintu by'ubusambanyi kandi twabivuze yuko mu biheba twebwe dukorera Imana twe dukorera Imana mu byumve neza mu ivyo bintu mubireke hama mukorera amasuku tuvuze mwe ni sawa nayo maze Salocom TV ni minota indwi iminota indwi mutibagiye subscribe kugira ngo ibiganiro bizoza birabageraho kuko urabona biko birabafasha gikorotse ucukibona utera ukibona gira subscribe asante sana cameraman producer 1K Imani baheza gira cyane wamwibagiye 1K oyo turamubona nene ariko kandi turamushimira nawe ne kubera bikora neza zimya rero kamera 1K utibagiye gufyonda kuri subscribe inonzogera no kuri tute kurikirana ikiganiro iminota indwi kuri Salocom TV1.